ndakubera ikintu gihambaye ko leta yaje twebwe abatavuga rumwe na leta twamye dusaba ibiganiro urabizi nta uwo tumirwa wese yamye asaba ibiganiro agasiba nta n'umuyo mutahura ari we yahora bisaba kuko leta yaravya ko leta yaje gihambaye aho intambwe twagize ko leta yaje ivyo uno munsi ni igitsindo kinjiye gikomeye cyane ku neza y'abarundi kuri kazoza y'abantu cyo niyo gihambaye cyane rwose ubutumwa no haba bose bitavye canke bazo kwitaba ibiganiro by'umuhuza nimvire yuko twese twogwanira tubona icyo twoshira imbere ni neza y'abarundi ntidushira imbere inyungu zacu harabumva ngo ibiganiro bitangwe n'amagaburanyama no kugabangana ibiti oya ivyo twovyikuramwo igihambaye nuko mu Burundi tugarukana umwuka ukubana neza wese yiyumva ashaka guhiganwa politiki ashaka guhiganwa mu byo butunzi akabikora atankomanzi ico nico gikomeye cyane twosaba aba bose bitavye ibiganiro n'abandi bazotumwa ko ejo kandi tugazukora ku buryo ibiganiro binyaruka bitadindira bigateba kamwe vya mbere kuko ubu turafise isemo ya Arusha umwaka wa 2000 nico gituma nibaza yuko ibiganiro bitodindira bishobora kunyaruka ikindi abarundi bitwikuremwo yuko ari abanyamahanga ndakunda kubivuga bazotora umuti wibazo byacu ibibazo byacu nkuko umuhuza yabivuze ejo ni twebwe ubwa mbere nyine vyega kandi tubikoze uko uburundi buzokogorora mu kanya gato jewe nahora nama nizera nti uburundi nibwo bwo ari mu karere burashobora kuba akarorero keza ka demokrasi yayindi atari yo kumunwa yayindi idakumira birashoboka kuko intsinzi ikomeye tumaze kugira twaratsinze gushika twaratsinze ikibazo cyakijanye cinjyane zamoko icyo ni kintu twashitseko kandi ni semihambaye twategereza kubandanya twubakira ko ibyo ushaka byose byaba iby'ubutunzi byaba ivya politike urakoze